murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri ko vraiment Mariza est une femme forte kandi akunda akazi kiwe. Ivyo Tiye umbabare si je te paraît bizarre mais bwose wamugira impuhwe nyinshi kweli. kirasoma Zanda. Non. Lettre de démissionner. byahavuye bigenda gute? Allo Alo, Yulia. sa Kuniga katwi n'amata. Ni watorwa ndio ndakubona. ehewe aha umva naninza akajwi burya naho wahinduye inimero wibaza ngo nuhava ndakuyoberwa oya Utindi. Sane wavuze ko kurira amasaka ari kwera. ashe naho noba ndi ku musego ijwi rya mama etani sinoriyoberwa Aho sawa urabitoye. Nagerageje kwihisha. yo mama etani wa kera hewe yo ewe yemwe ndasuye kumva agatwengo kawe Yo, kuri twaraheranye kandi tutanga makanyi. Urakomeye. Ushobora kuba tunenda gukumbuye. jewe ndakomeye bimwe vy'iwanje nyenutse ariko ye muranezereje Oya sigaho ahubwo nari naratevye. Rwanda bizi ko ari ngendana mugabo ndumeze neza. rero sha ubu maze iminsi meze neza burya ndonse n'utwo nkora ndadukora gute nawe ba etane ni gute Ha, je no kwishimizoka umimani. yo ntumbarire beninye yaravyaye yo urakagira buzukuru umwiza wanje Umve, ubu mwana arakuze nawe namuherutse. Yabunda barakurikije. ntumuherutse gute none ahe n'indwi zibiri utamubonye Haha, umve basayuri. Sa, mbona ko tutaherukanye. Yagiye kera. utabesha none yagiye hehe Kandi twero ngo n'umugabo aba hanze. Ugiye hakuye batuma ko be n'umwana. yo ariko yemwe umbwiye inkuru nziza urazi gashaka kubana kure na kure ngene bibishe Cyane. Site nabonye aramuhambije. Erega, mbere cyengene buke. Naitani yarabasanzeyo. Benini yaciye amutumako. sa Ego. wa mugore ubwo wowe nta giturire watanze ku mana gantuzi Oya nukuri imana n'igituri. Ubwabo yarangiye neza. ewe ubu rero urabaramye abana bose wararungitse hanze Haha, kuvana amaguru. Ubundi umwami kazi. Niga amadorari. Umwe arasuguma, uwundi agasuguma. ego kweri oya uraraba nanje unsugumire sha mama etanu azi ko twabanye neza Yo, wowe ntaco nokwimura bibi. Uracara umugenzi. Nuko nyene igihugu vyayangaye tutaramukanye. byarayangaye ngo uravuga none ndakubaza aho usanga bararonse umukazana ntiwantumira Oya, bitane. Mbona atari vyarimo. Ari mu vyo kugura amazu. Ubu hariya ari mu nzu yiwe. we nakubwiye ko wahaye imana igituriro harira etane wejo ubundi ivyo nivyo agezemo Basi, kandi ntangara nk'uko kwawe. None weho, sa kanyenyeri ageze mu biki. Ntaragera kuduha umukwe. ha uraho nyene mbona umengo nta migambi afise yo kumuduha mbere jewe burya bitanguye kuntera n'ubwoba Kenya wanga kubivuga bitaraba. reka nukuri jewe mbona ata kindi kimuraje ishinga atari akazi kiwe Ewe Juliana, sinarindi kusamara uko kose. samara gutega ntumu Gipe ngira rero ico ndagufasha ujya kwakira umushitsi witeka nka papa wawe sicoroshe Kabisa si cyoroshye kabisa. go Rero gatoyo. No kubera kuva ejo nitegura.
n'ubu sindahetse jewe ntangorane burya nawe untuma guteka je ndabizi oya na iyo sake numva ibika ngira niyo wakuze yereke ishige kubika nizi ko yaviruhukira mwiza puri ewe ejuwiriza amazi rero ndayinyanya se wirabi oya nawe ntosino gutuma guteka oya bateka barahari ahubwo ingo ngwino nkwereka icyo mfasha mu cyumbanga gipe mbe burya n'igitanda waguze gishasha oya igitanda si gishasha mugabo urabona ko imatera yatose oya ibyo ndabibona ahubwo rero nshaka kumfasha tukimonte nukuri nta kibazo ibyo yoroshe shira hafi amaburo nkwereke reka ndayazana fata ikico ku mutwe wewe ndakwereke okay erega urubaho rujaho nugo nyene nugo ruri hepfo yego ndarubona we fata neza ndafashe fata utumbereze gipe basha gipe fata neza wa mugabo mbega umenga uri kurajugumira nibi eka sukujugumira ahubwo nasamaye mugabo rero ntombaza ivyo niko ndiyumvira okay wegumiza uko nyene yego reka ngumiza uko shaka bugerezaho mbona kigumye shuzana rero ryo rubaho runini nago rujya sawa wogumye neza gusa ndaguma hamaja hirya hafate neza ndahumiwe gipe none uranyice none ndakubatse ibintu ndiko ndagira ntibibaho wa muhungu iyo ni stress gusa kubera ugira wakire so wa wapi muhungu nibiki ibi bya papa byo nibisanzwe hari ibindi biri ko birantesha umutwe kabisa ndabibona kure ndabona ko hari ensanova pa kabisa none nibiki reka shato yoyo ahasingiye koroherwa gute burya Mariza yatanze imihoho bon hewe yaramaze kuvuga nyene ko ya demission ego kabisa ikete narironse hamare uheze mbere ngene nzokora Mariza atarimo oya nawe reka guca wihebura gipe uzokora kandi ndazi kuzobishobora wapi wangu Mariza urazi ko yari yamenyere cyane byo kuri izindi ivyo ndabizi mugabo urumva ko nivyo kunda ko abandanye kubera ndayamukorotse birumvikana wa muhungu werega amagara rutamaja namutavyo urabizi rega gipe hajya nta kigoye wewe uzokora wisunza amategeko nta kindi none wibaza ko byoroshye kamuhungu naho amategeko ahari je ndumva ubwo bakwege gipe ndagumva jewe ndakuremesheje ukurikije amategeko ukagwanya akarenganya ugatwarira bose uzoraba nawe byose bizoca bigenda neza nanje ukurikiza amategeko urazi ko nakubwiye ko arico nzoshira imbere byensira aho rero nta kindi kizoba gisigaye erega byose vyicwa na kamwana wa mama umuntu akarenga amategeko ayabona ivyo nizere ko bitazonshikira kabisa oya nawe ndakwizeye nawe uzogerageza hego itaba telefone wa muhungu Allo oui muta murashitse aha nyumva ego okay ndaje kugutora gumaho ndaje Betoto akazi kakubanye kenshi kuburyo utabona isaha zigenze none mbombo vuga ko bisari yakarahera ntazi mbere y'amasagezi noneho rero amasageze ku masahani hagarikira ngaho uragaruka ugiye muri kanti cyanga tugende jewe numva camenye uzi ko meruka bwabuye uganda nyoye nico sha ni wigire yo no musisi heza kubera kandi sinokwa uza gusagize n'ijinja nawe uti usabide ni wowe birigadiye to ngo tugende ntugire ubwoba cyese ndagusaba kungurira aho rero ubaza ngo ndafite kubera ni washaka ndakwingodo wirabi kintu nifitiye cyanga tugendereka gufina amafaranga ndazi kuyafisa kandi nayo ndagusavye ndigurira basi ndakwerekeye mu ngodo ndazi gutanyemera era muri no ngodo yanje hari faranga ubonamo mwishi wanje genda yifunguriresha je no musi ndakwega umusipi oya nigumira nga nenda kubatse barakwivye cyane batangiye basiko none wowe hirya yejo nta verisema bakuzaniye mbona y'ubwato basha rudagara nta nifanga na rimwe yasigaranye no ndamubeshe mugabo ubu unye nonse aba na 10 ntawe noronka sha toto naho urarurajya ajya amafaranga ntayo uburamara kubera kwiyumvira ko nari none wayashitse wosanga nakoresha imigambi nawe aho nuca ndavyemera kabisa
we sha ndumva washushe imigambi irakubanye myinshi nukwiyungunganya nyine vyovyo none amafaranga duhembwa ubona yo dukwira owe oya kabisa uwo bikundiye ga muhungu yora ikindi akora none gashaka utambwiye wundi mugambi watanguje n'uwuhe ntabara ntawoza aravuga vyose kubera iki we gusa afa kumenya yuko natanga uwundi mugambi ega muhungu uraza urancira gace naje norondera aho nsabide ningakora niwe nturi umugenzi rero mbombo wagiye nako ngo ndini imigambi ndiko ndakora oya sha toto vyemereye wamaze kubivuga aho ni kubera gusa ndagusavye ngo uzonyereke nanje wapi kabisa mbo urazi kuri umugenzi ntacyo no guhisha cyane gose hara kandi kaboga ndiko ndironderera ndiko karaye kamaze akaboga ivyo kwavuga n'ibiki gatoto kandi hose gafise irangaje iri kode eka ahubwo ico gitwe cawe nico gisigaye kiri kode gute numva kuri kuvuga kadada eka kwigirisha sa wa mugabo uwo ni wo mugambi ufise reka wowe kingene gasambuga ngene gasa karanyerera katanyerera si uwo munsi nta kindi twihereza atari umuvinyo umuvinyo gusa toto aho nta kinyoma kirimo kandi guratwenga icyo tumva ni igiki nategerezwa kumwereka ko ndi umubosi apana bwabo bari piga jewe mama we je nkaho sinoronka nico nsubizayo muta zabwe mwana yego karibu rero washitse karibu kandi usumusubiye ndazo aruha kumbuye muta gipe aha nyene jewe mwotsi nashitse rusangi iwacu numva umenga ndiko ndarota oya birumvikana mutama wanje imyaka waramaze mu buhungi oya ni myinshi reka mwana umuntu ahunga yibaza ngo bucagaruka imyaka igahera n'iyindi kaza oya ntacyo pa igikuru nuko wataje iby'imyaka iheze uco vyibagira guhera no munsi mwana kubona asubiye kukubona vyonyene ibyibugo nahejeje kuvyibagira kera oya najeyo kabisa sinarinzi ko twusuye kubona mugabo rero kudasoma gapapa oya soma erega mwana ibi ntavyo narimenyereye akayobwa gahiye nkaka nahora ku musuru yo mpore papa ntacyo gasomera ukibuke mugari rero nawe warashaje n'ingene wagira umusore amahanga araryana mwana icyo ndagusabiye uzorinda usaza udahunze oya urakoze mutaha urakoze ndabizi ko bitari byoroshe ariko ndabona n'ubu mwari mwarakubititse reka ninywe kano kayo ga mwana ureke kunyibutsa ayo twari tubayemo byihoze muta igikuru nuko wahungutse yehe ndakwereka ingene twari tubaye humiriza ndakwereka humiriza unyire humiriza we gusa none mpumirije nobona gute basi ndahumirije uko twari tubaye hari umwijima nk'uyu ubona gipi yo oya mpore ko washyize ngaha rero umuco wabonetse tugufungura rero ndazi urashonjeye mutama jewe mwose numva inzara erega gipe ibugo twafungura rimwe ku munsi hari n'igihesha twabibura rero birahari mutama nabiteguye kandi rero hari ifi n'inkoko uritorera icyo ushatse jewe ndabirira rimwe nahurura rwamaze kuyiziye yampaye mugabo ntangura ifi y'urusangi nari ndabizi ko wari ugikumbuye muta ugiye kuzirya igihe cyose uzozishakira ko ngize imana ngasanga ukiriho go mwana ndanze ntacyo nzokuburana mugabo papa wewe rero iyo uri kubandanya ujya mu mugabo wo kubaza burya niho uri gusonza cyane reka mwana reka wibaza ko vyoroshe muri kurya kuzimu kubuhungiro muta raba rero neza washitse rusangi ni waruhuka neza uzoca ubana ujye mugabo wawe maze utinzo kingira ikigagipe nari mvuze muta usubire kubaza ubwato nka kumwe wahora wigiye yego mwana uwo mwuga narawukunda nico gituma narinze nkwita gipe ndabizi mugabo ubu ntabona wangikora kubera ikigaba erega uracakomeye kubera navyaye neza nsubire kwirirwa ntimugongo umuhungu wanje ari wacera izine kizire
ko mutamumenga aje atavyorosha naho mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwanya twasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyeriye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca kanyenyeri na Igor iyo nyifato ya Igor nk'umumenyesha makuru muyivuze kwiki intererano z'uno munsi katuzihere kuri Peniere mawe n'Imana avibubanza neza na neza ku mpanda yagize ati iyo nyifato ya Igor siyo na gato ati kuko si vyiza gutanga inkuru ivugwa ku muntu utabanje kumva ico bivuga ko ati kuko ushobora gusanga ivyo muvuga ko atari vyo tihama abavyumvise bigatuma baca bata icizere bari bafitiye bamenyesha makuru ati kuko inkuru itanzwe n'umumenyesha makuru iba yizewe cane n'abayakira Nini nahazwe Audrey nawe wo mu ntara ya Bururi ku mutumba wa Kagwa yagize ati iyo nyifato ya Igor si nziza na gato ati bavuga ngo igihutihuti kimara umuryango ati mu gihe yumvise inkuru yobanza kuyitohoza akayitondera imbere yo kuyibwira abandi Reka ubu naho tuje muri kaminuza nderabigisha Enes aho baraka mfitiye Xavier yagize ati iyo nyifato ya Igor nk'umumenyesha makuru ntibereye na gato ati kuko kwihuta gutanga inkuru utabanje gutohoza neza ku mpande zose zegwa n'iyo nkuru ni kimwe mu bishobora gucanishamwe abantu ati umumenyesha makuru azi neza umwuga wiwe ntiyihutira gushira hanze inkuru atabanje kuyitohoza neza mu ntumbero yo kwirinda gucanishamwe abantu Yamuremye Rishari nawe aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati iyo nyifato ya Igor nk'umumenyesha makuru nimbi cyane ati kuko ituma haguma ukwikekana hagati y'abadasangiye ivyiyumviro ati kuko burya umumenyesha makuru n'umuntu akurikiranwa n'abantu benshi mu kanyisase ati ku buryo akwiye gutanga inkuru itohojwe neza kugira ntihahave hagira abagwa mu rudubi biturutse ku nkuru idatohojwe Yamuremye Rishari yabandanije agira ati umumenyesha makuru nta akwiye guhengamira canke ngo atwagwe n'ibishobisho ngo atange inkuru adaciye ku mpande zose ati kuko hari aho usanga wambitse ibara umwere canke ugasanga ukingiye ikibaba umunyamafuti ati Igor nakora umwuga nk'uko yawize canke nk'uko amategeko yawo ari ati kuko no mu bundi buzi iyo uciye kubiri nuko vyategerezwa kugenda usanga habayemwo imvururu mu bene gihugu Ndayiragije Isaac nawe ari mu ntara ya Ruyigi muri commune Butezi ku mutumba wa Rugoti ariko ubu no musaka batwumviriza mu ntara ya Gitega yagize ati ubwa mbere mbaje gukeza cane kanyenyeri ku mpanuro nziza haye Igor ku nyifato yogira mu mwuga wo kumenyesha makuru ati nyifato ya Igor yo gushaka gutanga inkuru idatohoje neza ngo nuko kubwiwe abona ko ari ukuri kandi kushushe yoza aravyitondera cane ati kuko inkuru idatohoje neza ashobora guhungabanya ikibano ndetse bikanakwegera uwayitanze ati vyiza rero abamenyesha makuru ndetse n'abantu bose bari bakwiye kuvuga inkuru batohoje neza ndetse bafitiye n'ivyemezo na karengo irirenze umunwa riba rirenze impinga Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri tuyishemeze Dio ku mutumba wa Butare muri commune Taba mu ntara ya Gitega yagize ati inyifato ya Igor nk'umumenyesha makuru sinziza ati kuko barayamaze ngo iyihuse yavyaye bihumye ati gutanga makuru adatohojwe neza mu bantu bafise ibikomere vya kahise bashobora kuvyakira ukutariko bigakwega injyane mu kibano ati bivanye n'ukuntu washize habona iyo nkuru utaranka makuru yimbitse kuri yo ati kandi abakera barayamaze ngo witonzamira ibinoze Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niwa mwanya twasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca gipena toyoyo n'ikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca gipena toyoyo n'ikihe cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza mutwendikire kuri ya numero 61 ubusa 9 eka nabo bo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 doze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'833 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze tuzoba dusubira cari gikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe c'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza